nta munsi muribwa nk'urugero ugasanga turibwa nyene bigenda gutogira ngo wibwe arashobora kumanika imari akavuga ati shaka amafaranga 10,000 nange mugatangura ati 5 abandi ati 4 kacurungika amafaranga uko ntayiguta muha amahera oya kandi maze kuyamashaka gusanga yaraheze umuzungu yarayitabuye ajya n'abazungu baramara bamara umuzungu ko yambara iminsi biragacata nk'akaboro Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose. Okay. Ni kuri Malengo mbene ko bisanzwe abantu no munsi uri kuvugana n'abantu basanzwe bafite ibyo bakora turabona uyu muntu w'umugabo ngaha anye ufise iki mu mpuzu umugabo fisi imari zanje izimizi vuze mu mpuzu cyo ufise mu rero indani tubara ufise impuzu turazibona ko ufise iki indani rero bakunda kuvuga ngo kenshi na kenshi ngizo mpuzu mugurisha usanga abazungu barasize amadolari iki nivyo canke barabesha kenshi nta dusangayo mugabo hari abamaze kuyabonamwo bo sindavyamini akawaida kubera Nje nkaje ntawe ndabona. Egereza microphone ku muntu. Ntayo yabona. Oya. Ariko uriteze kuyabona vuba. Nivyo niteze. None muronka akungu ko gute muri ko murakora ko kazi ko gucuruza impuzu. Bo ashaka kurangura nk'umuzigo nyene w'ikidisi akazumukira akavuga ati ndagushiyeko 2. Umva wose amara gucuvuga ati nta ibintu byatunganye ni sawa. Egereza microphone umunwa rero. Ikidisi ni gikirira. Ni 10,000 y'amarundi. None nkizo mpuzu zose ngaho witeze kunguka nkangahe? Shaka guhiga ko nyene nka 5 kubera ahimari mimwe wose ashaka kumpa 1,000 canke 2 nyene. None ushobora kwikwereza ingana gute kugira ngo bo nkanda afise nk'indwi nyene ngantemberana nyene kwe umutari muto. Ariko ubanza kuzigura ahantu. Nshaka kurangura mu mabaro nyene. None izo mpuzu zigurirwa he? Zikura mu Ruvumera. Mu Ruvumera? Muzigura ngahe? Mukunguka gute bivana imari kumva izimbuze n'izimvye azi ibintu ntibibereye kumwe nta munsi muribwa nk'urugero ugasanga turibwa nyene bigenda gutogira ngo wibwe arashobora kumanika imari akavuga ati shaka amafaranga 10,000 nange mugatangura ati 5 abandi ati 4 kacurungika amafaranga uko ntayiguta muha amahera oya kandi maze kuyamashaka gusanga yaraheze umuzungu yarayitabuye ajya n'abazungu baramara bamara umuzungu ko yambara iminsi biragacata nk'akaboro nk'umuzigo wanje bisa kano gapira nakaranga winzi ko katagiya defo mugana sanze ku mufuko katabuse kidogo kandi umva ngaho kankuye amahera ntako cukansigira ku buntu rero akanzoga peteo muri kayite yabariye nabonyene rega nanje ndababaye ari baranguwe neza ikana ngawe ntubabaye vema oya reka nenda baba ahubwo nyibuka nshuti yanje burya utabaye ahubwo ni ufise n'ivyo ukora je ndiko ndicisha umunwa ngaha nka gukora mu mifuko nyene nta kazi ndimo kawaida nanka kwiba yose yo ndege umva nta terambere ivyo bibiri nyene hahandi nyene nta terambere wapi niryo munda gusa ni kuvuga ubu uri kurakora kugira ngo usabe kucura kuronka icurye gusa yego oya uri kurabesha anga niteze we Imana irabaha mukayimanuza abagabo wapi no giterambere maze kuronka umutaye nkuguza ikibanza nkashanga imari zitagase nkirangurira ibaro nanje nkaranguza bwa nkitora hejuru umva ni bwa buhombe nyene nawe sanga umuswa yiririye mwibaro ndeye ikibazo abantu tujyaho ni kimwe naho boguha imangazini uzimpuzo zo kumuvuga ngo sha nta kirimwo biraho nyine ndabesha vyotuma ushobora akazi kangahe mu buzima rero ubu akazi showe nakubukonesere nyene none kubera iki kwanza mwiswe bakonesere abantu bagurisha impuzu kwa twakonesere turabantu bafata umuzigo muto tukawushira ku isoko kandi mukawungukako kibe n'igihumbi nyene tukakironka nyene none hagati yo gucuruza impuzu n'ibirato ukora iki bo je nk'ubu nocuruza ibirato nocuruza impuzu kubera ibirato niho vyambara vyonyene mugabo wambaye agahuzu naho buri vyo birato urashika mu bantu naho ukigira miguru wazi
Ego. urasohoka mu bantu nyine ukava mu nzu mugabo ata mpuzu wambaye ntiwosohoka uri gusa mu birato urumva biragoye. nkuko ubonye inzara ukavuga ati reko ni sena warababaye reka ndabugire sapoti nawe genda ukore hajya mu Kamenge ndaguha imitayi itagase. Oya mugabo turafise ahantu hatunze imiryango kandi bakora ku kazi nyene burya akazi narinzi ngo ni umutwe w'umuntu nyene akora avuga je ngiye gukwakwanya. Nijya cyangwa nakubwira twe turakora turonka ibiharage ariko uzona umukonise afise umugore n'abana afise impuzu ku rutugu ugasanga avuye mu Kamenge atembera no mu Kinama Carama ugasanga asohoye imwe yagaruka ino mu Ngagara agasohora iyindi no mvu soye impuzu zibiri iterambere rihe uburi kurakorera inda rero none uri kurakora kugira ngo basubihindure po ndiko nditangire shami nguvu Ego mpambana nyene ubu nyene sa n'umuntu hagabanije iswingi nyene. Wari ufise iswingi zihe? Wari ufise iswingi none ziraguteye ubwo? Narankunda kunywa inzoga sana ariko ubu kubera igihe ari kibi narapunguje. Narapunguje. Urumva ntiwicuza ko barapunguje akayoga naho ubutunze burya akayoga ni sawa none. Ivana ubushobozi. Basi ufise amera akayoga nisa kubera karaganya stress. Ukunda akayoga rero. Je ngora Sapporo. Inde? Sapporo. Sapporo. Sapporo numva ngo muri ya filime ngo na Yesu ngo niyo bamuzindukije. Ibinyo Sapporo cyo mvuri mu bicu rero. Sapporo ninzoga bako nisere ko rukanyo batembera sana. Kato amazi tembera fresh. Agatabiko. Mana courage. Agatabiko. Itabi ni fake. Gacha. Canke nako ni sawa. Tabi nange cyo notangako. Oya gusa si sawa itabi rya magazine ribi. Tabi rya magazine ribi sana. Urumva nimba hari itabi rya magazine irindi ritari rya magazine iri. Ijya kombo. Itabi rya magazine yo mu mabotike. Aho ugeze hose uritora. Nindi utembera yino ugasanga gatora mu Kamenge nkuko wose ura mwibaro. Rimwe ry'ikirundi. Ariko bwumuza umucuruza nkiyo ugiye ukayigora neza ugaca ugura ikibanza ucuduza igiciro cyanduza igiciro ko yamba ndihinzu kandi nkaba ndiko ndarikipera n'inyungu niga mu narasiyo y'abana kuko urumva iri ukibanza igira agaciro washobora kuyica ko atagufise ukacuvuga ati kwa naka hari impuzu nabonye indyohera ejo yarose ucuza ariko je cyangwa impuzu nziza ndaguciye ko turahezanya tudahezanije urumva ntuzondondera nguko nisenzo mondera kangaho ya aye make ndatwara ni kimwe nakubwira ati ndagusigira abe n'indege ndayigenda ariko rero ko bigaragara kandi mu gihe cyangwa ubundi abantu mukora aka kazi uba mwariteguye ku maguru kuko ndakeka nta mabisi ko mufata buri munsi oya namaguru nyene bivuze ngo uva hari anye mu Ruvumera no kuguru Kamenge hehe hose uri kurageza nkashena sa marubirizi nkashikawe nyene mu Rubirizi none ngire gute Uruvumera mpaka mu Rubirizi n'amaguru oya ari kuratureye none mu gatondo utembereza imari byirugeze ndekipera gusa umwanya wo kugaruka kuva mu gatondo umaze kugurisha ndakeka zare nyinshi uko biri kose oya nacuje kame kabana gusa kamwe none ko karaza kugabira ku mugoroba nk'ubu nyene arigiye Imana yo bikora nyene mwijoro akaza nyene nk'undi mu boss akashorera kandi kamwe nakuba ejo mu gatondo na oya Johnson cameraman azagura arafise umwana ngo yaraviye mu gahinga Johnson ugururire umwana turabizi narabaneza imbere amugura anje afite ibintu vy'imitagato cyangwa ngo umwana warisiye bugiye ashobora kugutagata ugura uri kubugumye abandi bateza imbere abandi bana nkako nangahe none akanda gusha 5000 oya reka yego kama ahubwo nangahe bitanu ndafise umwana nanje bugiye oya nta bitanu reka bitanu ni sawa ubu nakaranguye bini baro zaraduze Johnson kuda kamera gapiye apana giye kambe oya ndaguha bitatu vure macho tuvana kugira ngo bigende neza no bankoreye ku buruhe oya reka ibazo mazo gurisha gahuzu kamwe konyine basi make ngaho mpani bine oya reka bine kugira ngo niyo ndege y'umuceri nanje ubona ko wari wazimvye none indege y'umuceri oya akanagatwara kuri bitatu kabisa oya wowe nshikanyeho kabisaho oya hereza frank agahuzu akira aho no wanguye ngaramye kuri bitatu kabisa akira hereza umwana impuzu sha hereza umwana impuzu azarambara atagati akandi kamwe nta kabana ufise kandi
Yadufise nyene. Zana turaba utundi, zana kandi kamwe bitatu bitatu. Kana ikinyene kimbeho gatagaza. Zana turaba kandi kanake kubwenge ukora ibintu bisobanutse. Turafise abana bakeneye kwambara turabe ko turabe aka karacuye aka ni kabi. Aka nakimitagato. Wakash. Aka ko nanje no kambara uko muri mengangano uko nza turabe. Aka ni fake kabisa. Aka anye. Ni keza? Okay. Aka kongira ngo kubera kirabura kazana izuba hani bibiri. Ndaguye kanone kisungura. Zana turabe. Zana turabe naka. Urabona rero burya Malengo Media nurubuga rukaze gose. Aha ni iriha. Nabeshe Johnson. Ana nkaka nakano kubwenge kuri 2000 ngahanya abana bazokwambara n'ivumbi ritumbika naka anya. Akazo kwambara amaka Yesu agarutse. Yesu azogaruka ryari none. Tutabeshanye. Akubona azokamara ryari wewe. Akanya. Oya muzi zihera vuba. Ashaka akayamaze vuba ahubwo akana kambere. Menga nurusato bw'intama. Umvise. Abana hari utundi dukinone. Ndabise utundi duhuzu nyene tw'abana bakiri bato. None ko impuzu zidahera, urimbo ucururiza abana gusa. Nk'akanisa abakuze baragoye kwambika bafite ibiharo. Na Johnson kugira ngo tumwambure isengeri ariko kumuraba nk'igipira kimwe. Nakanwa akanzu ni sawa. Nta mwana mfise aragera iyo kabisa. Yego. Izi ni nyabuterere. Izi ni nyabuterere. Inyakamenge zo gute. Nyakamenge ni bene izi nyene z'ahantu hatagase hashushe. Turabe kwira Johnson. Akanaga kanzu. Kabagabo kabagore. Akanaka bademu nyene. Kabademu. Umugwanda aramwiruka y'inco kibazo rero. Aguriye mushikawe none. Mushikanje yaragiye. Canke ba mugenzi mwahora muyaga fresh. Poge yagiye ahemutse umva tumuraba ibiki byatwe umugwira ibiki. Yo caturuka. Ego yacaronde andabona wacari muto. Abantu banze ko ndumutama uzi musesi yagafa. Oya. Nyamutegera kazoza. Niwe uyu. Mbona watubwiye mugabo konesere witwa gute ntiwitwa konesere ko biri kose. Je banyita Beckham. Beckham wa mwongereza. Muri tiranwa. Ndumundi ngozi. Muri ngozi? Umva uvuye ngo uje kundira ubuzima ngahe Bujumbura. Yego. Ubu hamaze imyaka ingahe ngahe Burundi Bujumbura nako. Simike kuva 2011 ndi ngaha. Asha umaze kuba n'imvukira ahubwo y'Ibujumbura. Byamaze kumpanganya. Mugabo kandi aho usanga uko rubi kumeze nk'abazungu bakora muri Afrika asanga bambaye amakamba mbiri mugabo bagiye wabo nko mu Burayi. Ugasanga niyo bambere babegwa nawe nukumeze nakubonye. Aco mbika ubuzima bwarasana nk'isuka gusa. Kwe imyaka mbaye ngaha ni myinshi. Sha gusa nironkera amahera yo kuri hinzu nayo kujya gusa. Ayo nawe ngira ngo maze nkuno munsi yo kugera abonetse nayo kuri hinzu nagasaporo ngira ngo ashaka karagugwa. Wapi kese gusa nyine uravye kamfurahisha nyene nabuze. Nkufise debare umufuko mbatari ngorane. Umva n'ubundi bupira tuburaguzwe bubiri ntumva ko biryoshe. Ahubwo rabo mbarikiye ndafise nakandi kantu gatagase ngaho indani. Turabe. Kaina kagwawe. Naki wawe. Wagaye we. Akapinja makabamere nyene. Kabamere turabe. Pinjama. Nakayijyamiye ni sawa. Ntabyo gucisha nk'amaguru. Umva ni kurundayo. Ntako n'igihumbi nayibonye ko no kumesa biragoye. Akani gacafura grafre. Akani gacafura. Iyo onye uyimesuye kabiri urumva ubusezeye. Nawe uburamvye. Nawe uburamvye. Nkaruramwe impuzu aheze kare. Nawe misi maze nayo kuyimaze kunyongera. Aya magabo nk'uyo we urumva ko nyene nta muntu woza ubesha konesere Beckham. Asha hobo yose guyingabi. Mari yose uciguru yibona nyene. Iyo nayo ko ari ya danger wangu. Iyi ni igipapa. Iyi igipapa kabisa. Nanjye urumva mugwe naramwirukanye urumva yose nkiri umupapa. Iyi ni gwawe. Turayaga mu nyuma iyo nayo mwibanga rikomeye. Poa. Sasa abona Beckham usezera abakunzi ba Marengo tumva uko bimeze. Ndabashimiye cyane kwa mwatwitaye cyambere. Abanda yifuje n'umunsi mwiza. Ego. Nakazi keza. Okay cyane. Sawa.